Nashaka kubabaza sinzi ko muba murabikoma akanya gato maze mu Burundi murabona ko turi mu gihe abantu benshi basenga abantu benshi amadimanche antuka ama eglise abayuzuye abakristo ni benshi baragwiriye mugabo ukacuraba igitigiri cy'abantu basenga ukacusanga n'u Burundi ibiriko birakogwamwo womenga ni igihugu kirimo abantu badasenga hamukaca usanga babandi nyene imyanya minini nya yabo bayimara mu eglise mbwa gasanga hari ama responsabilité amwe batariko barakora mu gihugu ntibagikora abajene benshi du lundi au dimanche bari gusenga nta kintu kimwe bagikora kandi tuzi yuko igihugu ari ciwacu Imana yakiduhaye kugira ngo tugikore tugiteze imbere ugatusanga ivyo biriko bigaruka nk'ingaruka ku Burundi ni nakaye kajambo mwobwira abajene mukabafasha. Yes, kujya so gusenga sorry kujya niko ntiba bariko barasenga kuko cangira hari imana nyinshi ko imana Yesu wa muri Bibiliya ubanye nayo ukanywana nayo by'ukuri ikakuyobora ibintu biraboneka amafruit turabibona mu bigaragara. So rero kumbwira ko umaze imyaka 10, 15, 20 wama mu eglise amaveye ngo louange alleluia mugabo ubuzima ni bwa bundi tube turareka nibigaragara meme na changement y'ingeso ntayihari none gasha umbwira ko iyo mana uri kurasenga ari ya so bijya Jesse ndabyita ko ari gusenga sikujya so gusenga by'ukuri. Ikintu kimwe nabonye maze kuremarka kandi biri mu byo n'Imana yampishuriye igihe kimwe hari ukuntu eglise en general yaratewe ariko abantu ntibabimenya harinjiyemo ibintu bitari byo bimwe bisoundinga nk'ijambo ry'Imana bisoundinga nk'ibintu byiza biri spirituel canke ikimugabo by'ukuri si ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana ni ubushobozi buhindura. Kubasoma ama post yanje kuri Facebook ndakunda kubivuga ndakunda kubyandika kandi atabwoba ataki kubera nzi ico ijambo ry'Imana ryakoze mu buzima bwanje nabo tubana uhereye mu muryango wanje babishingira intaye babizi. So kuba rero umuntu ari muri ivyo ngo mu mana ama louange ibiki mugo vika gumariya yindi igihugu kiguma ahubwo gisubira inyuma iyo si Imana bariko barasenga canke bagiye kwizera ibindi bintu bitari ijambo ry'Imana ry'ukuri kuko ukuri kurabohora ukuri ku ijambo ry'Imana rimwe ububasha buhindura ubuzima bw'umuntu. Rero novuga ko ishengero ryatewe hajemo ibintu bitari by'ijambo ry'Imana bamwe barabifata barabyizera hama umuntu yikomporta igihe cyose selon ibyo yizera. Bajya ba Shabab bagenda bakisambura bakituritsa ni kwera ibyo bizera baba barabigishije ati mwebwe ni mwagenda mukisambura abantu bagapfa namwe mugapfa muzoba gutya na gutya nyuma y'urupfu barabigendera bakabyizera bakabifata bagaca babibamo. Nonga rero mu bakristo muri eglise corps du Christ hariho amansenyima yaje atariyo hama muri culture yacu yo muri Afrika no mu Burundi hari ukuntu twigishije ko umuntu akuruta umuntu ahagarara imbere yawe akubwira ijambo ry'Imana canke juste akuruta ico avuze cyose n'ukuri no gucucemera. Hama hari mentalite ngaha muri Afrika no mu gihugu cyacu yo nta critical thinking ihari abantu bemera ibintu byose babwiwe ntibashobora kwicara uvuze ikintu acanalize yumvira bati ibintu jije yavuze eske kweri iki nibiki
kubera ari Gigi ugasanga uyo muntu aramwemera Gigi ashika byinjiza mu mutwe akagenda abibwira nawe abandi nta kwicara avuga ati ikintu yavuze kumenga sico gutya na gutya niyo utabivuga ati biye no pasteur nakayigishije ntibiri biblique kubera gutya na gutya na gutya na gutya bacata kuvuga ngo ndibuka rumwe nigeze kuvuga ndavuga ibintu yavuze ndavuga ndavuga ko bitari biblique umuntu macarambwira ngo Gigi ngo ntacyo uvuga abakozi b'Imana ngo bari anointed ngo cyane ngo bitonde urumva nk'uyo nibyo yizeye azi ko umukozi w'Imana icavuze n'ukuri nico kandi ari anointed ntashobora no kwihenda mu yandi majambo ni Imana ibyo nabyo bivana ukuntu abakozi b'Imana bikompose ngaha ari place bishizeho basubirira Imana so ibyo ntibiri biblique Kristo wenyine ni wakwiye kuba hejuru sino twese turi munsi yiwe turaba brothers and sisters muri we rero tanka aba Kristo ugwaruka rutize kwisomera ijambo ry'Imana barondera Imana ku giti cyabo apana ngo pasteur naka ndamwemera ashake kuba yaragufashije gute mumvirize bicishe mu kayungiro k'ijambo ry'Imana medita kurayo ku majambo y'Imana gira etude y'ijambo ry'Imana winjira indani giranira relation n'Imana izogenda iguhishurira ibintu byinshi nk'ubu nari kubaha uburorero ntavyo mvugira nari kubaha uburorero bwinshi bw'amaverse n'indirimbo z'Imana nyinshi turimo ama louange mugo zitari biblique kandi barimo ama verse biblique mugo baraba iyo verse bova ngo bari muri louange mugo baraba context byanditsemo muri Bible n'impamvu baryanditsemo ntibijanye n'icyo kintu ariko bararirimba mugo abantu basuiva gutyo gusa bagacatangura bakariba kandi bakinjira mu mwembo so abantu benshi bagendeshwa n'ama emotion aho kugendeshwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana niyo ugerageje kugenda ukurikiza ukuri bakona ahubwo uri bizarre muri society so abantu bige kugendeshwa n'ijambo ry'Imana ba develop relation n'Imana basoma ijambo ry'Imana ku giti cyabo ntibarabire gusa kubyo pasteur wabo abigisha cyangwa bita ngo daddy sinzi bikiko nivyo bihara ubu ngo père spirituel cyangwa iki buri muntu a develop relation yiwe n'Imana kuko imbere y'Imana azoba ari wewe n'Imana muri ico gihe niho n'ubwenge buzotangura gukora neza uzotangura kubona ibintu byinshi urengana byari ibibazo ugasanga ufitiye inyishu ndago example hari umunsi umwe Imana igeze kumbwira ati hari muri 2015 bambwira ati byavre hajya ngo muri ko mukoresha indirimbo ngo mu kuvuga ubutumwa ngo umushaka kubwira abantu Kristo bamumenye ko by'ukuri niko biba biri ati benshi mukoresha izina rya Kristo mu kubaka amazina yanyu mu kurondera amafaranga mugabo byose mukabishira ngo ndiko mvuga ubutumwa mu ndirimbo ngo nimugura amasede yanje ngo ndiko mvuga ubutumwa ikimakariro ati irambwira ati gufata nk'amafaranga miliyoni ngahe ukaja gukora clip ngo uhagezeho clip izi nizi reka nkore clip iki n'iki 5 millions 2 millions naho umuriyoni umwe ukaja juste kuri clip hariho mwene wanyu iruhande cyangwa umubanyi abagira birukane mu nzu motive urumva ngo ngira nje gukora clip ngo mvuge Kristo tureke guhendana tureke n'ivyo Imana twishyira ko dukoresha ubwenge harimo akantu ko gushaka kwiyerekana abantu bakubone ubake uronka ama like ama views ibiki ikinyereka ya verse ya wa mu Samaria w'imbabazi imbwira ati bajya abantu ba mbere barenganye usomye neza urabona ko bari abantu religious barenganye bashaka kuba bari busy nawe ati tugiye kuvuga ubutumwa tugiye kuvuga iby'Imana mugabo hari ingorane yotorega umuti mwene majambo ama ministere yacu indirimbo ibiki ama eglise yacu niyo dushira kwa maso
Gigi na ministere yo kuririmba ifo ko nshira amafaranga mushigikira ministere yanje n'ingorane z'abantu izi juste zo ngaha abantu bagoye bamerewe nabi bakene kuja mu bitaro uri kurabahonyora uri kuraba ministere yawe none ko ministere toujours igaruka ku bantu n'abantu none ni kintu umenye uri kusiva ikintu kujya ukwezi kugenda umukurikira mugabo abantu ugenda ubahonyora so ico kintu cyahinduye ibintu byinshi mu buzima bwanje hari abarimvye ba gospel ngaha nabibwiye ico gihe Imana ikibimbwira kandi wayifashe umenga ahubwo nasaze nagize iki narabihojeje biri mu byatumye sinavuze ko nahagaritse umuziki canke ikindabandanya nkora ariko ubu siyo priorite cyane no mari imyaka 10 ntariko nsora indirimbo mugabo nkabanza ati hari ico ndiko ndakora gifasha abandi kiboneka gutya apana juste ngo indirimbo ngibiki ngo amaklipe iki ibintu byo gusayangana je ntaco bimbwiye by'ukuri ico gihe rero byarahinduye cyane ikintu kinini mu buzima bwanje muri make nibyo mva novuga yakoze mu kurangiza dufate nk'uko mu myaka 50 iri imbere twase kandi kubatumira ngaha kuri My Success TV dushaka mu dushingira intahe vy'Imana yakoze kuva no munsi gushika ico gihe nihe ntahe ushinga nibihe bintu uri kurabona Imana ubu hari ibintu byinshi Imana ikirakora mu buzima bwanje personnellement mu kumpingura ko ni processus jewe nyene nkumva biranezereye nkumva ndakunze Imana cyane hama muri uko guhingurwa n'Imana hariho result icivamo ugasanga hari abandi biriko bifasha ndizera ko ico gihe wavuze iyo myaka mbandanije urugendo gutya n'Imana ndizera ko hari abantu benshi Imana izoba yafashije biciye muri jewe ninabandanya ndayubaha ngendera mu ijambo ryayo ndayumvira nkakora ibyo mbwiye gukora hari n'ibyo isanzwe mbwira pour le moment ndiko ndakora amaproje nkora kandi mbona ariko afasha abantu mu buzima bwabo so ndizera ko secret nyamukuru no kuguma ndi connected kuri kuba mu ijambo ryayo kuyumvira kugenda uko yo yifuza ko ngenda kubaho uko yo yifuza ko mbaho ico cyonyene kizotuma abantu benshi baharonkera donc nja kuvoma kuri yo abandi nabo nkaba ndibaza ko azo hari ntaye nyinshi murakoze muri ico gihe uzotubwira ati ndashima Imana kubera ko yankoresheje ibidasanzwe mu guhindura ubuzima bw'abantu benshi yego murakoze igihugu cacu igihugu kandi abashimiye G7 kwa mwitavye akamo kacu ahubwo ni gihe kubashimira mwakoze kumpa akanya kumpa umvugira icyo mfise ku mutima Imana ashize ku mutima wanje murakoze cyane nzire ko nikindi gihe mwagaruka mu Burundi twahamagara muzo nejo mukeneye dusubire Jenny Hondi murakoze cyane murakoze merci beaucoup ku bantu mwaduteye agateka mukabana natwe muri no mwanya twizire ko mwafashijwe cyane ntimwibagire kugira like no gusubscribinga kuri YouTube channel yacu mugire na comment ari ikintu mu propose cyangwa ikindi kintu cyose mugomba kudushikiriza murakoze cyane